hari n'igihe umuntu yari karaca mu bigeragezo anashika n'ahantu akibaza umenga Imana yamuhanye. Murambona abakristo iyo binjiye mu bigeragezo batangura kurondera gufashwa. Ukumva umuntu ariko arakubwira ati Jewe ndafise ibibazo ko ndiko ndiyumvira ni igiki nakoze, ni igiki nakoreye Imana, ni igiki nakoze kugira ngo Imana ireke ibi bintu binshikire. Birashoboka ko muri kino gitondo uri kuribaza iki kibazo, ni igiki nakoze kuko intishugwa, kuko ivy'abandi bicamo ivyanje ntibicamo, kuko ivyanje biteba, kuko ibi bintu nabisengeye igihe kirekire ntihagire inyishu ibibonekamwo. Ugaca utangura kwibaza ngo kumbure ho hari ikintu nakoze. Umuntu agaca atangura kurondera icaha yakoze, umuntu agaca atangura kurondera ico yakoze. Wamara kurengana ico wakoze ukakibura, ugaca utangura kurondera ico papa wawe yakoze. Ugasanga ugiye kurondera mu baonkle, ugasanga abakristo bako baragira enquête kuri base batabizi, abandi bagira enquête kuri ba nyina ngo bumve ivyo bagiriyemo. Kuko ntupave na kumva igituma uri mu kigeragezo kingana gutya, warasenze warisonzesheje ariko kikahaguma, ugatangura rero gutandukira urwego rw'abavyeyi. Wamara kugira urwego bakabati ngo so yari umushinga ntaye vraiment, so yari umuntu mwiza, nyoko nyoko vraiment yari intungane, yari intore, ukabura. Uravyumva ugaca utangura kuja kuri sogokuru. Bega sogokuru umviriza nimwashika kwa sogokuru muzokumigwa ko bose basenga kiranga. Uravyumva? Okay, ugaca winjira rero muri processus ya deliverance kugira ngo bablock ivyo byose byakomotse kuri sogokuru wawe. Bakakudelivra. Uravyumva? Baheza kukudelivra ugasanga ca kigeragezo kiracari ngaha. Ukazonye mu Kristo yicaye muri eglise yaracanganyikiwe. Byose yarabigize, ibyo bavuze byose yarabigize. Niyo tuguhamagaye mu masengesho bafite eka naco ntakoze jewe. Eka byose je naragerageje. Ukamera nka wa muhungu aza kuraba Yesu amubaza ngo nigiki gisigaje ko nkora, Yesu akamubwira ngo ukunde, ati ibyo byose narahejeje. Kuko ikigeragezo kigushira ahantu wumva yuko uri unique, urisa mukungene kikugize n'ivyagushikiye. Ariko nkana kubwire ngo iyo kote ya Satani yuko kwizola akakwereka kari ivyawe wenyene, nico kintu aheza agakoresha mu kugusambura no mu kuguheza, kuko yakumvishije ko ivyagushikiye atawundi muntu vyashikiye. Nuko rero Paulo aravuze ngo nta cabagerageje, nta cabashitseko atari ic'abantu